bakuzi ba radio umurisho turabaramukije akari kakanya kumviriza ikiganiro ndondeza mushikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Kwigenekerezo ry'umunani mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024 hariya mu Gasenyi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hari umwigeme w'imyaka 24 yururutse ibisi avuye mu gisagara ca Bujumbura. Aho yurukiye bisi yateye aca aho bita ku Masaro, ageze ngaho niho haca hamusanga imodoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI, imodoka y'ibiyo bitabona yarimwe abantu bambaye impuzu z'igipolisi bafise n'inkoho. Bano bantu baca baramucakira, umwigeme aratabaza abura gitabara, bamuterera muri ya modoka baca baragenda. Kuva ico gihe ubu dukoze kino kiganiro haciye amezi 6. Uyu mwigeme yitwa Corinne Nizigama, akaba atarigera asubira kuboneka kuva afashwe n'abo bantu. Corinne Nizigama niwe rero tugiye kubaganirira muri kino kiganiro ndondeza cuno musi. Nkuko muyimenyereye mu mwanya wa mbere muri ndondeza turabaha umwidondoro uwagiriwe nabi, mu gice cya kabiri turagaruka ku bijyanye n'ingene yafashwe, mu kurangiza tuze kuvuga ku vyakozwe bijyanye no kumurondeza. Muti none Corinne Nizigama ninde? Corinne Nizigama yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 999, avukira ku mutumba wa Mirama, ni muri zone Muyira, komine Kanyosha, mu ntara benshi bita Bujumbura Rirare. Ngaha muca mwumva ko Corinne Nizigama aha muri Nzero 2024 yari afise imyaka 24 y'amavuka. Corinne Nizigama ni umwigeme wa Terence Nahimana yamaze kwitaba Imana be na Silvana Nzeyimana. Avuka mu muryango w'abana 6, ni nawe muhererezi muri uyo muryango. Mu mwaka wa 2023 Corinne Nizigama yari yarangije amashuri yiwe yisumbuye mu gisata c'indimi, iki gisata bita section lettres modernes. Aha no kuvuga ko igihe anyurujwe yari arindiriye gusubira gutangura amashuri yiwe mu bisata vya kaminuza. Corinne Nizigama yava mu umuryango twovuga kurimwo impande zitandukanye. Tugiye nko mu bijanye na politike, umuryango Corinne Nizigama avamwo urimwo ivyumviro bitandukanye. Ku ruhande rumwe harimwo abanywanyi bakomeye cyane b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ku rundi ruhande naho tugasanga harimwo abandi bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Aha twoca tunababwira ko nk'umwe muri basaza ba Corinne Nizigama asanzwe yarahunze igihugu mu mwaka wa 2015, agafata ko yari umunywanyi akomeye w'umugambwe MSD. Mbere bikanavugwa ko mu nyuma bamaze kunyuruza Corinne Nizigama, abamunyuruje bagerageje kumuremenaniriza mu iperereza ry'u Burundi bafatiye ku izina rya musaza we uyu nyene yahunze igihugu. Aho ni ku ruhande rujanye n'ivya politike. Uwo muryango kandi avukamwo ni umuryango urimwo amatati akomeye. Amatati ayo tugiye kubabwira ngaha akaba afatiye ku rugo rw'umwe muri basaza we uwitwa Eraste. Ikibazo kiri ngaha cyari kimeze gute muri uyu muryango? Eraste arubatse, mu rugo rwiwe akaba yarashoboye kuronka ibibondo 2. Umukenyezi wa Eraste yahavuye aja gukorera mu bihugu vy'Abarabu, agenda asiga utwana 2 tukiri duto cyane, akana k'amezi 4 n'akandi kana k'imyaka 2. Abana abasigira umugabo.
ariko rero uyu mukenyezi ngo amaze kuja hanze hoba harabaye kutumvikana gukomeye n'umushinga ntahe wiwe, ku buryo mu muryango bo bariko barabivuga bo bavuga bati ageze hanze yaciye ata umugabo ata n'abana. Iyo ni imvugo ya bamwe mu muryango. Urundi ruhande bobo ntituzi amajambo bakoresha mu kuvuga aya matati. Haciye igihe uyu mushinga ntahe nawe uyu Eraste yahavuye nawe nyene aja kurondera akazi hanze. Agiye hanze abana basigira umuryango wiwe. Muri aba basigaye bararaba abana biwe harimwo wa mushikiwe Corinne Nizigama. Mu muryango wa nyina w'abana, no kuvuga mu muryango wa muka Eraste, nabo bahavuye bipfuza ko ari bo borera bano bana. Haguma rero zuguru haguma impari hagati y'imiryango, narijya abavyeyi b'abana bose batari bakiri mu Burundi. Niho kwigenekerezo rya 31 mu kwezi kwa12 muri 2023 musaza wa nyina w'abo bana wavuze ko yitwa Steve Nduwayezu yoba yagiye kuramukanya kwa inakuru w'abo bana, asanga abana niho bari, araheza ava ngaho abatwaye kandi atigeze abasaba. Muri uwo muryango bavuga bati yarabanyuruje. Impari ziba zigiye gukomera kurusha, kuko mu muryango bavuga bati aba bana babasigiye twebwe ni mu wadusubize. Umuryango wa Eraste ucuraja kwitwara ku biro vya zone Muyira. OPG wa zone Muyira atuma ko wari Steve Nduwayezu kugira mubaze iyo yashize abo bana. Steve ntiyigera avuga iyo yashize abana, aca arafatwa arapfungwa. Aho niho injyane zagiye zirakomera muri ya miryango ibiri. Bamwe bavuze bati mudupfungiye umuntu wacu, nkuko biva mu muryango wa Corinne, ngo baca batangura kuronka amajambo y'iterabwoba ava ku rundi ruhande, babwira bati uwacu mumupfungiye kuri zone Muyira, uwanyuwe nimuzomenya azopfungirwa, kumbura azopfungirwa mu Kamazi canke mu Kishinge. Muri iyo minsi nyene ngo niho bumva ko muri uwo muryango hariho abaguma babaririkiza bashaka kumenya iyo Corinne Nizigama asigaye aba. Muri uwo muryango bariko baravuga ababatera ubwoba, hari amazina abiri bagaruka ko cyane kurusha ayandi. Muri ayo hari izina ry'uwitwa Samuel Ntajyabasovye. Samuel Ntajyabasovye akaba yari umukozi w'iperereza, ubwa mbere yakorera mu ntara ya Bujumbura, hanyuma aja gukorera mu ntara ya Muyinga. Ariko mu kiringo Corinne Nizigama yanyuruzwamwo, uyu Samuel yari mu kiruhuko mu gisagara ca Bujumbura. Uyundi bavuze cyane ni umupfasoni yitwa Venerande Nahimana. Uyu nawe arongoye ivy'indero muri komine Kanyosha, no kuvuga DCE Kanyosha, akongera akaba umukuru w'umugambwe CNDD FDD muri komine nshasha ya Mukaza. Mu muryango wa Corinne Nizigama bo bavuga ko bari babangamiwe cyane n'aba bantu babiri, bakanikeka ko ari bo baba barabatwaye uwabo. Nguko rero uko ibintu byari byifashe imbere yuko Corinne Nizigama anyuruzwa. Tuje mu gice kigira kabiri kijanye n'umunsi anyururizwako. Mbega uwo munsi wo wari wagenze gute? Nuko tugiye kuvyumva, hari hakiriho wa muntu yitwa Steve yaragipfungiwe kuri zone Muyira. Aho kuri zone Muyira imiryango yari yahiriwe, babandanya gusaba ko mu muryango wabo kwa Corinne ariho kwa Eraste basaba ko basubiza abana babo. Ku rundi ruhande amakuru dufise avuga ko uwo muryango ku rundi ruhande baba bari bamaze kwemera ko bazosubiza abana. Ku mugoroba Corinne Nizigama yavuye aho ku biro vya zone Muyira, aca afata ibisi amanuka mu gisagara ca Bujumbura. Ageze mu gisagara ca Bujumbura afata iyindi bisi yamutwara muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Aho rero niho yururutse bisi afata
atangura gutambuka n'amaguru yinjira muri quartier. Ageze mu kibanza kirimwo ubuzu bw'aho bamwera abantu, aho bamwe imishatsi, aho benshi bita ku masaro, niho haca haza ya modoka twababwiye, imodoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI ifise ibara mu gifaransa bita couleur grise. Iyi modoka ikaba yari ifise ibiyo bitabona, ikongera ikagira imparati B ubusa 857A, B ubusa 857A. Iyi modoka iraza ishikiriye Corinne Nizigama, irahagarara, havamwo umugabo yambaye impuzu z'igipolisi, asimbira kuri Corinne aramuterura. Corinne avuza induru, abandi bari hafi bavuyemo hamwe mu mabisi baza bagerageza gutabara. Muri ya modoka haca havamwo uwundi muntu yambaye impuzu z'igipolisi afise inkoho, arabisha inkoho kuri bamwe wamengo bari baje kugerageza gutabara Corinne. Corinne bamuterera mu modoka, imodoka ikirakata ngwica aho bita ku mashure ibiragiye. Kuva ubwo Corinne Nizigama ntarigera asubira kuboneka. Igihe ivyo bintu vyaba hari kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 isaha 2 z'ijoro n'iminota 20. Nuko Corinne Nizigama abaragiye, ariko ibijyanye no kumutabariza vyo ntivyatevye. Ako kanya nyene ubutumwa bwaciye bukwira ahantu hose, na twebwe muri Ndondeza twaraburonse, abantu batabariza uyu mwigeme Corinne Nizigama bavuga ingene ahejeje gufatwa. Ariko naho yatabarijwe kare ntaco vyavyaye. Bukeye abajyango bararondeye mu busho butandukanye, baraja kubaza no mwiperereza, ariko hose barabura inyishu. Mu nyuma bahavuye baronka ababwira ko Corinne Nizigama apfungiwe mu gasho k'iperereza hajya kuri Cathedrale Regina Mundi mu gisagara ca Bujumbura. Hari n'abahavuye bamenya iyi modoka yamujanye. Imodoka nayo nyene bamenye ko yari imodoka isanzwe ikoreshwa n'iperereza ry'u Burundi, kuvuga Service National de Renseignement. Ikindi amakuru bagiye bararonka yagiye ava mu mpande zitandukanye, harimo na bamwe boba bari no mu bakozi bo mu nzego zikomeye cyane z'igihugu. Haraciye igihe kitari gito babwira ko Corinne Nizigama apfungiwe mu gasho k'iperereza, ariko ko yoba atanditswe mu bitabo vyo ngaho mu iperereza. Igihe carabaye kinini, naho babwirwa ko uwaba apfungiwe mu iperereza nta muntu n'umwe yigeze amukubita ijisho. Inzego zitandukanye z'igihugu zarabimenyeshejwe. Umugwi w'igihugu ujejwe iby'agateka na muntu CNDH waramenyeshejwe kino kibazo. Mbere na twebwe tugerageje kubibaza, batubwira ko iyo dosiye iri mu minwe y'ubujejwe ibibazo byo bita protection ngaho muri CNDH. Ikibazo cyarashikiriye igipolisi cy'u Burundi, ikibazo cyarashikiriye kandi nabo muri parke. Icyagiye gutangaza ni ingene atamutegetsi n'umwe kuva Corinne Nizigama afatwa arigera agira icyo avuze ku ifatwa ry'uyu mwigeme. Bamwe bagiye baravugwa cyane mu ifatwa rya Corinne Nizigama, nta n'umwe yigeze atumwa ko ngo abazwe icyazi mu bijyanye n'ibyashikiye Corinne Nizigama. Yaba wa mukozi w'iperereza yitwa Samuel yakekwa cyane, yaba wa mupfasoni Veneranda nawe nyene yaketswe rwose muri iryo nyuruzwa. Aba bose ntibigeze batumwa ko ngo basambishwe kuco bacyarashikiye umwigeme Corinne Nizigama. Ikindi kintu gitangaje nuko imodoka yamenyekanye, imparati yayo ikamenyekana, imodoka ikavuga ko ari iyo mwiperereza, ariko akaba atana kimwe kigeze gikorwa kijanye no gukurikirana ivy'iyi modoka ngo uwo yari ko arayinyonga aca avuga iyo yajanye Corinne Nizigama.
nk'uko dukunze kubivuga, ibijyanye n'abantu banyuruzwa mu gisagara cya Bujumbura kenshi biba bizwi n'umukuru w'iperereza mu gisagara cya Bujumbura Elifaze Niyongabo, ariko n'uyu ntaco yigeze abazwa kijyanye n'amaherezo y'uyu mwigeme. Ikiganiro tugikoze rero haciye amezi 6 Corinne Nizigama yaranyurujwe, gushika ubu inzego zose z'igihugu zinumye atanumwe azi iyo uyu mwigeme yajanywe. Gushika ubu ikiboneka nuko ivyanyuruje vyatumye Corinne Nizigama anyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi bifatiye ku matati y'abantu, amatati y'imiryango, ariko amatwa dusumira yoba yagerageje guhindurwa amatati ajanye n'ivya politike be n'ivy'umutekano. Nk'uko mu muryango bagiye barabironka, nuko abanyuruje abatumye iperereza rigira uruhara mu inyuruzwa rya Corinne Nizigama bafise ivyo bamubesheye, bafatiye ku kuba musaza we yari umunywanyi akomeye wa MSD akaba yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Aho niho hoba irementanya ryarafatiye, ariko intumbero yari ihagaze kuri za njyane zari mu miryango. Ibi kandi twaragiye turabibona ku bantu batari bake banyurujwe muri uyu mwaka wa 2024. Dufise abantu benshi twumva usanga bari bafise ivyo bapfa bijyanye n'amatati asanzwe, hanyuma abo bantu bakaca babeshegwa mu nzego z'iperereza, bakashibashira ko ibintu by'agacamutwe bijyanye n'ivy'umutekano, maze bakaza kuyogwa n'inzego z'iperereza, mu nyuma ntibigere basubira gutorwa irengero ryabo. Uyu mwaka muri aya mezi 6 gusa ya 2024 tumaze kubona amazina menshi cyane y'abanyurujwe gutyo bakabugwa iyo bajanywe, ariko intango ya byose yari amatata asanzwe hagati y'abantu. Aha rero twagomba gusubira gutera kamo abatwara igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu nakamaramaza ku gihugu, ingene inzego z'iperereza ziriko zirigenza muri iyi misi nakamaramaza. Abantu indiri barafatwa bakagenda gutyo, ntihagire n'umwe abaza, ntihagire n'umwe umutegetsi n'umwe avuga, ntihagire n'umwe yishura. Mbega kino gihugu kiriko kija hehe? Umuntu wese afise umwana w'umwigeme arashobora kwibaza kino kibazo. Umukobwa wawe uriko urabibona ejo yahagaritswe n'abantu bo mu nzego z'iperereza, bakaja kumupfungira mu bibanza bitazwi, ukamara amezi 6 utazi yari, batakubwiye ico bamuhora, utazi uri bibaze uwo ari we. Waba umutegetsi akomeye cyane uyu munsi, ejo ntuza aho uzoba uri. Abo bigeme bawe uriko uramenyereza ko mu gihugu abandi bigeme bafatwa gutya bikijana. Mbega bigeme bawe bo nigihe kikubwira ko batazobanyuruza gutya? Uba generale, uba koroneri, uba umushikiranganje, uba umukuru w'iperereza, utwara igisirikare cy'u Burundi, ico wowe uri cyose, uba n'umukuru w'igihugu. Kubona dushobora kuba mu gihugu abana bacu babigeme bazoza barafatwa n'inzego z'iperereza zikaja kubapfunga mu bibanza bitazwi, mu nyuma mbere tukava tubura n'irengero ryabo. Murashobora kwiyumvira ikibi muriko murakorera abana banyu? Kuko ibi mumenyereza kuri bamwe niko no kubanyu bizogenda. Turabasavye mwikubita gashi, ibi bintu nibihagarare mu gihugu, iri vumwe nirihagarare. Iyo umuntu mufise ico mumwagiriza, iyo umuntu mufise ico mumukekako, birasanzwe kwahagarikwa. Ariko ahagaritswe ni umutwara imbere y'inzego zizwi, hanyuma atwagwa imbere ya sentare, umuntu yisigure, icyaha kimwagiriye apfungwe ahanwe, icyaha kitamwagiriye yezwe atahe. Aho niho honyene muza muriko murategura akazoza keza kabigeme banyu, kabana banyu, akazoza keza k'igihugu cyacu. Turashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro, tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze.